ariko wewe ni vya gisasa mbega turavye ivyubu ni vya kera biguma ari cyo kimwe wowe ukompaye umukate wo kwa manyatisi n'uwi wawe ubaza ko uburyoshe cyane wowe ari uwe nyuma y'amezi 3 tugeze ku bakozi bangahe ubu ndavuga yuko hariho babiri bayitwara iyo Kugatumba kudandaza bagiye batwara ku makinga n'ubundi dufashanya kuyikora nyene n'ubundi adandaza ngaha urumva tugeze kuri bane nagiye wa gatanu nagiye n'umukotsi gico no hanura abo bajene icambere ntiwo kwihutira kugura telefone yego nagiye ndayifise telefone kandi y'amahera menshi ariko sico no bahanura icambere telefone irakenera amayinite Reka tubaramutse tuvuga ngo mwiriwe cankwe bwakeye bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha murabiye ko ino video nkuko musanzwe mubizi iki ni ca kiganiro Kugatumba Iwacu uno munsi neza na neza tukaba tugarutse turababwira ni mu ntara ya Gitega novuga ngo ni muri zone mungwa mw'iyi minsi niho turiko turakorera cyane ariko mu minsi tugiye kubahindurira novuga ngo twagendeye nkuko muriko murabona hano hantu ngira benshi murahazi muriko muraca nkaha mubona turiko turaca mutera muza murabona tuje kuraba ahantu tubona hari burangeri ahantu hari mikate myiza cyane ngo iryoshe kwa Kugatumba ngo abantu barayikunda gose reka rero tugende tugana kuyu musore tubona ngahangira kumbura ari karadandaza twongera mushikira hanyuma tumuramutse abidondore tutangure kuyaga reka tubaramutse musore Ego ndabwakiriye cyane muraho murameze neza turashima Imana namwe ni sawa turashima uko biri kose turakenguruka umuremyi w'ijuru n'isi murakoze cyane mumbabarire kuba nabise umusore ariko mbona uri umuntu w'ubwanwa arigiye no sanga uri umuntu w'umushinga ntahe umusore wese niwe mushinga ntahe uvuze umusore ntuba wihenze uvuze umushinga ntahe ntuba wihenze kwera mu rurimi rwo ngaho hakurya mu gifrasa meshe nimeshe nta musore rero umushinga ntahe tumenyereye ari umuntu yoba afise ibibondo ufise ibibondo bingana gutra afise ibibondo urafise umupfasoni oya tugiye muri iyo sije kweri wapi nta kibondo nta mupfasoni nta kiniki wapi nduko nyene wosanga maze ndi single uri single mu gukabura umushinga ntahe oya sindagenda inyuma y'inzu yamuze kweri ego reka rero widondore uvuga akazina kawe abantu bamenye uwo tugiye kuganira uwari we ego ku mazina nditwa Steve Irakoze hari abandi banzi kuri Steve abandi banzi ku ntare kwijwi ry'intare batinya y'umuji bivaye n'utuntu nyene murankora ko nyene to ewe ndumva ukaze kabisa tugusanze muri buranje ariko numva n'utundi tuzina wombwira izina rimwe rimwe impamvu bari gutazira okay izina Irakoze Steve ni izina abavyeyi banyise niryo zina hosanga kuri extrait izina hosanga kuri identité yiwanje hama Steve naryo ni izina rihwanye n'ibikorwa kumbura umuntu ari karakora ndafise channel ya YouTube turakina filme tugakora n'ibindi bitandukanye hama ijwi ry'intare batinya y'umuji hari ikiganiro nkunda gukora cyitwa Your Talent nkunda kuvuga ku ndirimbo z'abaririmbyi naho mengo muri no misi sindiko ndagikora rero bivaye n'ingene nakora ico kiganiro abagene bacavuga ati iryo jwi rya umenga ni ry'intare umfete urakanga abanyagihugu oya ndafise ukuntu basi riba rimeze ukuntu bacavuga ati kweri rinojwe umenga ni intare iriko irivuga mu kibira rero ako kazi nayo ca ndavuga ati okay reka niyite intare batinya y'umuji Nebo shora kumpindurira ijwi gatoyi nkumva nkuko ngene hora uvuga oya nzohugirira ubundi munsi ari byo waje dukora no munsi wasanze muri buranje no munsi hari ibindi kumbure duca tuganira ko bijaye n'aka kazi ndimo ahubwo naye ndatangaye ndumva yuko ukora ibintu byinshi bikomeye nibaza yuko byose uza kuduhanusa cyo kumbure ukungene bigenda ivyo bintu eske dutangure kumbure
ndagusanze ngaha uriko uragira imikate twasanze abakiriya ngaha babanje kuturindira gatoyi nta ngorane bigutera abakiriya ntibava bagushwanira oya abakiriya ntanda kimwe barabona nyene akazi rega ndakazi barabona yuko kumbure hari ibindi biba bidufatiriye ego nta kimwe kano kazi kawe Steve wagatanguye ryari akakimikate novuga ko hahetse nk'amezi 3 abaye menshi n'amezi 3 ndabitanguye mugabo kuvyiyumviraho hari gihe usanga haheze nk'umwaka ndiko ndavyiyumvira ko mugabo amezi maze ntanguye ikivi n'amezi 3 ariko arahera amezi 3 ego Steve mu gutangura kano kazi wari wahejeje ishure cankwe uraciga amashuri ya mbere y'intango narayahejeje kaminuza niyo ntaraje ako mugabo nayo numwe ndashobora kujya ko kubera amanota ndayafise yego warose menshi gose asha ashobora kuguha bourse yo kuja buki gihugu oya bourse sino ironka mugabo ndafise amanota yo gutora faculty nipfuza vraiment yego nko kuri uni y'u Burundi cankwe ntunze privé privé no jayo kuyu Burundi vraiment sindayimerita neza harabura ko ama pourcentage make ko bivanye nayo bafatiyeko ntibibaza yuko kumbure aka kazi kawe umaze mw'amezi 3 nivyamara gukomera kazotuma udashobora kubandanya ishure ugaca uguma uri occupé ni idiri yawe y'imikate sha uruganda rushobora gutera imbere ugasanga aho Gitega barakonze bavuga ati imikate yo kwa Manyatisi ugasanga naje basigaye bavuga ati imikate yo kwa Steve urumve ico gihe kaminuza ntacyo nogenda kuyironderako kiretse ngomye ho guhindura ubuzima nkavuga ati ngomba ngende kwitoza mu standeri canke ngende kuba president kubera mind z'umuntu zirahindagurika nkaja muri politique navuga ati rero kugira ngende muri politique bimeze neza reka nige kaminuza kugira bicemwo neza burya abastanteri abantu b'abastanteri baba barize mu kaminuza oya kugira yende babone yuko utari umuntu wonga wikandagira bitabo uraca ko basuka ofisi yo kaminuza ka ofisi yo lisansi niho nababandi ubutwara bavuga ati ndakaravise kaminuza nivyo mbega iyi mikate yawe ukompaye niyo kwa Manyatisi kubera ibyo kwa Manyatisi nibaza ko ari ibintu by'imyaka depuis longtemps niko novuga ariko wewe n'ivya gisasa mbega turavye ivyubu n'ivya kera biguma arico kimwe wowe ukompaye umukate wo kwa Manyatisi n'uwi wawe ubaza ko uburyoshe cyane uba ari uwe sha yabo yende bavuga ati umuntu ntiyigayira ivy'iwiwe kandi uwa mbere yamara uwa mbere mugabo ndiko ndarabwiye turiko turakora urabona turi impande y'ibarabara rija karere ya kabiri kandi n'ibarabara rija mu muji fema ndiko ndaraba oye hari abava muri ville batazanye umukate bakaza kuhitana ngaha bisigura rero umuntu akuguriye umukate rya mbere hari gihe usanga uhitanye kubera yawibagiye kwa Manyatisi rero abuguza kumvura ryoshi rya kabiri akava muri ville atawuza yakawugura ngaha bisigura yuko umukate uburyoshye kandi abatakibazo utera ego novuga ko imikate iwacu iryoshye iraryoshe kurusha iyindi y'Igitega mu majambo make reka tubivuga uko nyene uraduhonja twumvirize urabona ko twaje tugukubitiye surprise utarusa kaya ko kuduhonja ego nta kibazo ko ndabahonje guys murabyumvise turaza kubereka behind ya nyuma turaza kubereka ukungere byari bimeze niya twaka mahera turamufata okay reka tubandanye karagaciyemwo ndabona ibintu ari sawa ndabona yuko mbega we uhejeje amashure wiyumviriye gute gukora kino kintu ko hariho benshi usanga badashobora kwiyumvira kumbure yuko bahejeje amashure boshobora kuronka ikintu bakora we byaje gute kugira wiyumvire ati reka ntangure gudandaza imikate ego nk'eje ishuri je nize aho kuri ETS ndafise ETS Karera Igitega vraiment ndafise diplome nize informatique de télécommunication kaye n'umwuga nawe nakunda cyane gose rero mpejeje ishuri naragiye ndahiga ndakurikirana ibijyaye n'umwuga ndega ibintu bijyaye no kudirecting ibintu by'ama video gukamera ibintu nk'ivyo ariko ndavuga ati ibi byonyene ntivyo babihagije rero neho niyungunganya mu dufaranga duke umuntu abafise abantu baba bamukunda hariho bamwe bagiye banterera ndavuga ati je ngomba gushika kuri iki ndaronka amafaranga ashika ku 90 kubera agafuko k'ifarine burya karazimvye ndahereye ku gace
ndavuga ati kumbure reka nshinge burangeri aha aye kumbure ndiko ndakorera hasi kwa papa na mama turapanze umuvyeyi nawe yahadutije sinovuga ati yaraduciye amaboko cyane yadufashe nk'umwana wo mu rugo yavuze ati we ufise icyumviro ciza ngo we ukore uzozura rabe ikibereye abari cumpereza rero ja turahera kwako gace k'akadusu turi guwo mwuga buke uno munsi novuga ko tugeze ku ntambwe ishimishije twatanguye iyo mikate ariyo tudetaya ariko uno munsi no kuraguza turaraguza urumva yuko ari vyiza cyane gose. Steve felicitation sana. Merci gose. Ego. We turabye nko ku mwuga wawe wifuza yuko nk'inyuma y'umwaka woba ugeze he kumbure? Je nyuma y'umwaka ikintu nifuza cyambere ndifuza yuko nzoba afise inzu nziza mu ntara ya Gitega muri capitale politique mu mwaka umwe gusa. Ico nico cyambere shira imbere hama kumbure mu yindi minsi cyahe mu mwaka nyene ibintu shira imbere ndifuza yuko ndoba afise nk'abakozi hafi 30 koresha ntitaye ngo nivuza amashuri bafise cyahe nivo nanje fise ariko iyo niyo vision fise umugambi wo guhereza akazi amaboko yiwanje n'abandi batagafise nabo ndabarosa akazi. Mbe nta gihe burabishika imikati gahera kumbure ukabura nk'abo uha kubera kumbura umutahe atari munini cankwe wabuza abakozi bo gukora imikati? Oya abakozi barahari ahubwo ikibazo tugira imikate abakiriya ni benshi cyane gose uko twabiye tubivuga kubera imikate Iwacu barayize rero ikintu kiba kibuze hari gihe tuba twakoze ugasanga imikate bivanye n'abantu bayirangura baciye bayitwara bamwe bakenera imwe ya detaye ugaca usanga hari abacerewe ugasanga imikate yabuze mugabo biva ku mutahe mutoyi bivanye n'urugero urumva yuko twatanguye ku gace k'agafuko agafuko kaba karimo ibiro 25 twahereye ku biro 12 n'inusu. Igihe mwatangura mwari bangahe? Darumwe n'umukozi dufashanye urumva ntiwocu bikora wenyene uno munsi umwari ngaha aye nanje ndiko ndakora hinyuma nawe abari karadandaza. Nyuma y'amezi 3 tugeze ku bakozi bangahe? Ubu ndavuga yuko hariho babiri bayitwara hiyo Kugatumba kudandaza bagiye batwara ku makinga n'undi dufashanya kuyikora nyene n'undi adandaza ngaha urumva tugeze kuri bane naje wa gatanu naje ndumukozi. Ego Steve nko mu gihe abantu benshi baba biyumvira yuko kumbure umuntu umutahe wo kudandaza amafaranga menshi bakabamwe bakiyumvira ku mamiliyoni menshi abandi bakiyumvira ku bintu byinshi cyane birebire we kubgawe nk'abantu baba jeune usanga bahejeje amashuri bagaca bicara barose ibihumbi nk'ijana cankwe we wavuze ko watanguje 90000 nk'abantu bashobora kuba barose nk'ibihumbi 100 cankwe amajana 2 gacu usanga bahiza ama Android yo kuba barasamara ataco bakora bacora amamega ibintu byuko we kubgawe wobahanura iki abo bantu barose ayo mafaranga ubona boronka ico bakoresha yomera nkuko nawe wakirose? Gico no hanura abo bajene icambere ntiwo kwihutira kugura telefone yego nagenda ifise telefone kandi y'amahera menshi ariko sico no bahanura icambere telefone irakenera amayinite telefone irakenera amamega rero igihe woronka ivyo bihumbi 100 ntiwo kwihutira kugura telefone ico wo kwihutira yamba wahejeje ishuri atabindi biriko birakokipa uri umujene uri umusore uri umwigeme muri no ntara yacu ya Gitega ibintu byose udandaza bategetswa kubigura ugiye ngaho ku masanganzira ugatuma abantu bagenda heyo za Ruyigi barashobora kukuzanira ibitoki bibiri ku mafaranga ibihumbi 30 cahe 40 kijya gitoki ugitaritse kimara iminsi 3 rero ugacu kidandaza mu iyo minsi 2 ivyamwa biragugwa cyane gose ugacu usanga bya bitoki bibiri urakuye ko 20000 abaye 60000 urumva mu kwezi kumwe mu minsi 10 ucu usanga ufise amahera menshi ya telefone ugacu yigura mu mahera y'inyungu kandi igihe uri kuragura karere aho uri kuratemberera urashobora kubona ati okay aye ndo kongereza mwiki byogenda neza bikagenda neza ibikorwa ugaje usanga nuko sinoca ndabahanura bihutire kugura telefone ahubwo wo kwihutira kurondera ikintu bakora siritu nk'abigeme n'abantu tubona mu rudandazwa baseruka cyane gose ivyo bihumbi 100 arashobora kugura telemosi imwe igugwa ibihumbi 23 agaca higa n'ipaki zingahe nka zine z'ibitumbura izo zine z'ibitumbura ashobora kuguka ko 2000 kijya cyayi telemosi akuguka ko 1000 ucu usanga
naho yotereka gaho kwibarabara ari umwigeme iteremusi n'ishashe y'ibitumbura biri mu kadobo nawe ndazi wo mushore Steve arabahaye imitwe muravyumvise nimuzana ifanta tumuhe pe arabahaye imitwe yo gukora wewe byitwa kutari kurakora byiza wozana kweri tukamuha ifanta kweri Steve we ko beshi mu rudandazwa maze kubona usanga abantu bakora bene ibi abantu mu bubare mu mahoteli bashiramwe abakobwa gusa ugasanga abahungu barabaye ibishomeri ntibafise ibyo bakora muga abakobwa nibo bashira mu bintu nk'ibi ngo bafise clientele we kweri kutazanye mu mukobwa mbe eske byo bari byo ho abakobwa bafise nibo bafise clientele kurusha n'abahungu bakira neza kurusha abahungu oya akazi g'abakobwa sirtu barafise clientele hari abasore usanga baraba hajya kwa ndakari siga neza ugasanga bimeze neza mugabe ibintu vya burangeri sinovuga ati ngo bizana abakiriya ngo kubera nuko nakahari ukora ikintu kiryoshe abantu barizana ego nuko no bivuga ego Okay, reka Steve kumbure tugushimire tugusaba akantu k'akajambo kanyuma kumbure wowe ufise nk'ibanga jewe ntoba na kubajije cyangwa ikintu wovuga ku bantu badukurikirana kuri TV Badudu Pro TV ku kiganiro twita Kugatumba Iwacu wogira akajambo kanyuma bashikirije imbere yuko dusezera ego akantu no wowe utambagije ko bari nk'ibanga Steven ndingaha aye no munsi ndi muri Boulanger ariko apare yibi iyo ntariko ndakora ndafise channel ya YouTube yitwa Steve TV vuye mu izina ry'iwanje nyene turakina filme turakora n'ibindi bitandukanye nk'abantu wanye ba Madudu TV ni Madudu Pro TV muhicisha kuri Steve TV mukadohereza subscribe kumbure n'abantu wanye biwanje bo kuri Steve TV nabo bakibona kino kiganiro boca basimbira kuri no TV bagaca bagenda bagize subscribe ndazi dufise abantu benshi badukunda bikagenda neza rero niwa mbona ndiko ndakina filme haba kwa Madudu cyane muri Steve TV cyane n'ahandi ntuzoshoboka ati none akora imikata kogera kina filme rero ivyo nibindi bikorwa ushobora kudusangamwo rero Imana ibahezagire cyane gose murakoze cyane kubisa murabona Steve TV no munsi twamuvumbuye yambaye inkima nibaza kubundi munsi muzo mubona yambaye murabibora ari karakubita ibyo biharura avuze kuri TV y'igihugu bene y'igihugu mu minsi zobere international atari national international noneho ndazi ne international kubera nduri muri Amerika arayibona reka rero tubasabe baduhuruhusha kumbure umunsi umwe tuzoze kubagendera Kugatumba Iwanyu mu iyo TV nk'umunsi muzoba muri ko murakina kuko iki ni kiganiro bita Kugatumba Iwacu ngira uwundi munsi tuzoza tuguvumbure ni surprise tuzoza tutabateguje kumbure tubaganiriza mugabe biva kuri commentaire baza kuduha hariya aye muri video kugira tuze tubagendere mu iyo kundi yayo ego karibu cyane gose turabaye ikaze Urabona n'ubu uye nuko ninyegeje inkima ziratabutse ku mavi kandi urabona no mu biganza turaza kubereka ariko kazi ukuntu abameze rero turabaye ikaze ntaho mwimiriwe nabonye mubikora neza cyane gose kandi mutera imbere kumbure n'abandi muze murabashikira Imana ibahezagire cyane gose ego reka tuvuge ati wakoze cyane twongere tugushimire ego nawe urakoze cyane gose nawe ndagushimiye sinzi ko bavuga akantu kanyuma ko kubabwira ahantu aho haherereye ucuvugana nimero de telefone ku bantu bashobora kuba batazi bashobore kuzohamenya ego neza na neza Boulanger Steve iri karera ya mbere kwiri barabara rija karera ya kabiri kuri ETS cyaye kuri GIA neza uri kurinjira karera ya kabiri ucibona na kaburangeri cyahe ni burangeri ifise imiryango ya portail iri kwibiyo vya filme ukeneye imikate guhera ku 500 uri karera ya mbere karera ya kabiri mu Giswahili Nyabugogo Nyabisindu ndetse no ngaha aye kuri plus no mu Magarama guhera ku mafaranga 500 ukeneye umukate turayihuzanira niko kazi twiyemeje ukeneye kuri telefone WhatsApp haba message isanzwe ni 69 889 130 canke 79 097 251 izo nimero zose kuri WhatsApp zirakora reka dusabe usubiremwo inimero hariho umwana mbona mutunze ngaha abana benshi yari karakoma microphone nibaza ko bahabaye akantu kereke pa ego inimero za WhatsApp cyangwa message isanzwe
ni 69 889 130 canke 79 097 251. Izo nimero kuri apel isanzwe kuri WhatsApp zose zirakora. Sivri usanzwe umenyereye ibintu by'amafilme, reka tugushimire tugusabe ugende utubwiye subscribe mu rurimi rw'Igicayina. Mu Gicayina kwera umega byongore. Mu Gihindi ntabyo nzi, ariko mu Cyongereza no mu Gifaransa ibyo oye ntabyo shaka. Urakoze cyane, reka tugushimire twongere dushimire n'aba bose bariko baradukurikirana, tuvuga ngo mubandanye mudukurikirana, mubandanye mugira commentaire kuri ibiganiro tubahereza. Murumva yuko tubashikiriza kumbura ibiganiro umuntu wese ashobora gufatira kwa karorero, hanyuma gashobora kujibere mu mwanya muto, gashobora kumenya ibiyagwa ku gatumba iwanyu cankwe ibiyagwa mu kugatumba kagize igihugu cy'u Burundi. Rero turabaye kaze mudukurikirana uko bukeye uko bwije, twongera tuvuga ati merci beaucoup we wabandanije gukurikirana cyo kiganiro ukagiheza gushika ku musozo. Tuzoba dusubira naho ubutaha. Bye bye.